bishikize Uburundi dushaka yuko muri 2040 izoba ari igihugu cyiza cyifashe muri 2060 kiba igihugu giteye imbere. uno munsi turiko tugira umugigwa niko novyita y'incuro igihe 19 ko twatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2006 ku ncuro ya mbere no mwaka mu 2025 tugize ku ncuro igira 19. ubu butumwa mubwumve mwebwe murongo y'abandi yuko ubutumwa buberekeye kuko ni mwe muteza kwiyumva ko muri urumuri rumurikira bene gihugu bose muri iyi nzira turimwo yo gutumbera iterambere itujana ku iterambere rya twese ata n'umwe asigaye inyuma tugenda tubona iyo tuja tuti muri 2040 tube turaye igihugu kimaze kwisununura 2060 naho turi igihugu ca rutura. aha rero bene gihugu mu vyumva nimba turiko turakora ibikorwa nk'ibi vyiza, nimba turiko tuba dufise akanya no kunatembereza urumuri rumurikirye urumuri rw'amahoro mu gihugu, aha ni kubera amahoro n'umutekano arangwa mu gihugu cacu c'Uburundi. anagomba n'ukuri dukengurukira mwebwe bene gihugu na cane cane ya nyabune kuko dukora dushira hamwe kuko mwese mwamaze kumva yuko igikorwa c'amahoro n'umutekano arico ca mbere kidasubirizwa. ntihagire uzokwanjanjwa ku mahoro n'umutekano kuko nta kindi na kimwe gishoboka tutamaze gushira mu nzira amahoro n'umutekano kugira ngo dushobore kuronka ingene tubikoja mu bindi bikorwa vy'iterambere, haba mu vy'uburimyi n'ubworozi, haba muri tuvuga vy'amashuri, haba muri kuja mu kuraba inyubako za leta c'amabarabara n'ibindi. ivyo vyose bishoboka kubera amahoro n'umutekano.